Bonjour tout le monde, kubakunzi ba East Africa TV turabonumukije cyane gose ku batanzi je nitwa Dori Muco Intore nkaserukira East Africa TV na East Africa Consulting, entreprise de consultance muri technology, research na finance. Mu uramaze imisi mubona ama video dushirako ngaha munsi no musi tuje kugira video yitwa ngo impact économique mu gihe hari rareté cyangwa scarcity ya les biens de première nécessité cyangwa ibintu bituma l'économie itourna, notamment muri énergie, muri gaz cyangwa amadovize. C'est quoi l'impact économique réellement iciba mu gihugu? Iyo impact économique tuje kwivuga tunyarotse. Hariyo abantu benshi dufise badukurikirana bashika 85% bataragira s'abonner cyangwa subscribe. Alors il faut s'abonner, il faut subscribe kugira tubandanye twigishanya duhana ivyiyumviro hama East Africa ibandanye ibungura ubumenyi. L'objectif principal ya East Africa ni gufata umuntu kamukura ngaha tukamushira ngaha au niveau ya financial well-being, muca bakeneye cyose muri finance, muri technology no muri real estate development na technology bijana. Alors, bienvenue. C'est quoi l'impact économique iyo ari rareté nko mu gitoro dufate cyangwa rareté nko mu madovize cyangwa rareté nko muri énergie, électricité? C'est quoi l'impact économique bigira ku munyagihugu n'igihugu? Ikintu cyambere cyo mushobora kumenya ntarinze guteba, l'impact économique ya mbere ni hausse des prix, ibiciro bica biduga cyane gusumba pouvoir d'achat y'umunyagihugu. No bahereza nk'akarorero nk'ubunye abantu muhora muja nko mu Burundi par exemple, mu gihugu cacu ciza cyane cyo Burundi, murazi ko dufise objectif ya 2040 et 2060 kugira twe twabaye pays développé. Mugabo muri ko muraraba la réalité sur le marché, la réalité sur place mu Burundi, murabona que c'est quasi impossible parce que le travail ni tuko turaproduisa beaucoup plus cyangwa dushora ibintu vyinshi kugira twinjize ayo madovize tuba dukeneye cyangwa pour produire. Murashobora kumva ati mu gihugu mu Burundi par exemple turafise des ressources minières, turafise des ressources naturelles, turafise n'igitoro. Ajya moja nko mu Rukoko murashobora gusanga huzuye igitoro cyangwa mu Tanganyika mugasanga huzuye igitoro. Mugabo c'est quoi le problème? On peut pas le produire, on peut pas extraire cyangwa raffiner parce que bikenera abantu bizi mitwe bafise umutwe babizi cyangwa des capitaux des investissements directs zibera mu gihugu hama tugavyaza umusaruro izo ressources naturelles cyangwa minières tuba dufise mu gihugu. Ivyo onye rero bidafashe umuntu afise capacité, afise umutwe yiyumvira kugira bishobore gukoreka ntibikunda. Tuguma turi muri zanjyane muri zazuguru tuvuga ati Burundi burakenye kandi dutunze. Iyo mvugo kirazira ko umuntu avuga ngo ndakenye kandi ntunze, ndakenye kandi ndashobora kuba ntunze. No, ça n'existe pas. Ivyo ukenye utunze ubutunze washobora gutunga, fata potentiel ufise utanguza kubivyaza umusaruro hama utanga karorero ibintu bigende neza. Alors c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Impact économique iyo hari rareté y'ivyo bintu gitoro, amadovize, énergie, les produits et biens zisirikira. Ucu usanga ibiciro bica biduga parce que izo biens ziboneka bigoye cyangwa kaboneka zizimvye, les prix beaucoup plus cher. Usanga abantu babikura kuri 3 fois beaucoup plus que le prix normal. Nk'igitoro gasanga 20 litres uzigura à 350 000, 380 000, alors que zigugwa black market naho tu payes 80 000. En général, c'est presque 3 fois plus cher que le prix normal. Yo prix rero qui va payer ça, c'est le consommateur. Va changer transfert comme consommateur, c'est lui qui va payer tous ces prix. Hama consommateur nawe revenu yiwe cyangwa amikoro yiwe ntiyaduze. Aco haca haba muri economy, umuntu amaze kuronka amafaranga dufata ufise nk'ibihumbi 100 uca utangura kugira ico bita priorité. Qu'est-ce que je vais dépenser? Ibihumbi 100 nza kubidepensa ko kuki? Il faut d'abord que je mange, il faut ko njyama, il faut ko nambara, il faut ko mfungura, c'est tout. Ugaca usanga vya ibihumbi 100 biraheze utagiye gudepensa ibindi bintu. Ari umurundi yahora avuga ati okay, narefise ibihumbi 100 nahora nkuramwo ico mfungura, nahora nkuramwo ico nambara, nahora nkuramwo n'agafanta cyangwa kayeri, ivyo ntibisubira. Alors uwo muntu adagiye gudepensa l'économie, ça ruine l'économie. Ugaca usanga rero habaye kuza ico bita inflation. Prix inflation ni ikibazo bahenda mu terme économique ari compliqué cyane. Inflation igihe ibiciro vyaduze byo murengera abanyagihugu badashobora kwafodinga, badashobora kubisupporta en fonction ya pouvoir d'achat yavyo. Nta kindi bakubwiye nko mu Burundi cyo kuvuga ati inflation igihugu igeze kuri 10%. Ça c'est trop. Igihugu igeze kuri 10%, igihugu kizoga gifise inflation nini, muze mwumva ko ico gihugu abanyagihugu baba barakenye canke baragowe, ntibariko
arashobora kwafodinga les prix, hausse des prix, c'est tout. Nico inflation bazobabwira ngo nikindi kintu, ibiciro biba biriko biraduga vy'umurengera gusumba uko abantu bashobora kwafodinga kugura cyangwa gudepensa en fonction y'ivyo biciro biba biriko biraduga. Iyo inflation rero habaye, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ruiner l'économie parce que abantu bashobora kudepensa ikintu cyambere na mbere, hama batadepensije même produire ça devient quasiment ntibishoboka parce que le prix z'ibintu bituma baproduiza igitoro iki nta bihari, hama ayo madovize nayo ntariko araboneka parce que ntituriko turashora, ntituriko turexporta cyane gose. Ukaca usanga rero ibintu vyamaze imyaka 5 dufata atagitora ata madovize, twibaza ngo turashobora ku mwanya muto asanga bizogira impact nini ku gihugu pendant 15 ans à venir. Kubera iki twaretse yuko bifata umwanya munini bigapeza sur l'économie beaucoup plus, bigapeza ku banyagihugu beaucoup plus, et à la fin de la journée ukaca usanga rero vyabaye ndanse inflation kugira imanuke, ça va prendre des années. Alors, c'est ça, impact économique iri direct, ntarinze nabicisha amajambo, ni hausse des prix na inflation. Ichiba nini bigatuma umunyagihugu adasubira kudepensa nkuko yahora. Ivyo navyo ça l'effet négatif kuri économie en général y'igihugu, ama déficit budgétaire acatangura, abantu bagatangura produire cyangwa gufyatura amafaranga badafise, et puis on consomme plus qu'on peut produire. Ukaca usanga rero bigize ikibazo kuri économie yose y'u Burundi, igihugu kikaca gitangura kuba classé parmi les pays les plus pauvres. Kubera iki on ne produit pas, on fait que consommer naduke tuba dufise, nta pouvoir d'achat ntaki. Donc c'est ça en général, iyo ibintu bibuze, igitoro kikabura imyaka myinshi, amadovize akabura imyaka myinshi, energie ikabura imyaka myinshi, nuko. Alors hoko gwiki il faut kwivyukiranya hakiri kare imbere que ça soit trop tard. Merci beaucoup, sinshaka kubarambira no munsi ya video direct ndabahereze kugira mwumvirize, hama musico mubaza murashobora kutubaza Easter Free ngaha, contact zacu ziri muri website, murashobora kuraba mukaja muri website mukabona na information cyangwa les produits et prix dutanga, byose biba biri ngaho. Merci beaucoup kuba dukurikirana, dushatse kugira iyi video ibe ntoya ishoboka. Passez une bonne journée, au revoir.